Kuri uyu wa gatanu niho hugururwa ikigo shure kijeje guhingura kijeje kwigisha ibijanye no guhingura ibivuye mu nshato. Umushikiranganji ajeje ubudandaji amahinguriro n'ingenzi Marie Chantal Nijimbere ari nawe yuguruye ico kigo akaba amenyesha yuko ico gisata kizofasha abatari bake harimwo aborozi cigishe n'abakorera mu byo guhingura inshato haba mu gukora ibirato, amasakoshi, imisipi, inkofero n'ibindi. Agasaba bazokorera muri ico kigo kubungabunga ibikoresho n'inyubako bazokoreramwo. Mwomenya rero yuko ico gisata kijejwe kwigisha ibyo guhingura inshato kizokorera mu kigo Sefa Kamenge. Gisata rero cyo guhingura ibivuye mu nshato kije gufasha aborozi kugira ngo hejuru y'umwimbu uva mu bworozi inshato zivuye mu bitungwa ntizibimfa gusa ahubwo zigugwe eka mbere zongere zivemo ibintu by'agaciro dukoresha hano mu gihugu cacu kandi bikaba na nkenerwa kumwe n'igihugu wese hano vuga nk'ibirato, amashakoshi, imisipi, ingodo, inkofero, intebe, impuzu, amakoti n'ibindi. Nimuyumvire namwe ko imiliyoni 12 zirenga z'abarundi n'abandi baba hano mu gihugu cacu c'u Burundi naho twofata ko ica gatatu c'abo bantu aribo bakenera dufate kwambara ikirato kimwe ku mwaka. Nukuvuga ko mu mwaka hari isoko rirenga imiliyoni 9 z'ibirato bikenewe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tutarinze no kujabuka imbibi. Muca mwumva akarusho ibihunguwe mu nshato vyogira mu kugabanya ibirato eka n'ibindi bihinguwe mu nshato dusumira mu mahanga. Hasi mvuze akunguko ku murimyi mworozi yogira mu gihe urushato rwohabwa agaciro rugahingurwa neza. Burya na gahombo katagira uko kangana ku gihugu cacu hamwe twobandanya dushora inshato zibisi zidahinguwe kuko kiretse ko tuzigurisha amahera make iyo zimaze kurenga imbibe aho tuzishorera baraheza bakazihingura hama bagaca batugurisha ko ibihinguwe ku giciro kizimvye kandi ibyo bakoresheje babiguriye hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni naco gituma shimira cyane abanyamitahe eka amashirahamwe hamwe n'amakoperative amwe baza baratanguje inganda zito zo guhingura ibivuye mu nshato hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Banyakubahwa mwese mu cubahiro Imana yamuhaye, kino kigo kizokwigisha ugwaruka na cane gucapa no guhingura ibiva mu nshato. Twahisemo kugiha koperative eka n'ishirahamwe y'ugwaruka ngo aharangurire amashirahamwe y'ugwaruka ngo aharangurire ibikorwa, ariko twarashizeho ubuyobozi bujeje gukurikirana ibikorwa buri munsi. Ari naco gituma nagira ntera kamo abakorera muri kino gisata c'inshato hano mu kigo c'imyuga co mu Kamenge ko ubwa mbere leta mvyeyi kandi nkozi ibashikirije umutahe w'ibanze ugizwe n'inyigisho mwahawe n'abahinga bo mu karere ka Afrika bajejwe igisata co guhingura inshato, eka ndetse nkabamboneyeho n'akaryo ko kubashikiriza icese uzokurikirana ibikorwa vya misi yose bijanye n'ivy'igisata c'inshato hano mu kigo ca CPA Kamenge. Abo bazokorana bo mu bushikiranganji eka n'abandi bose turabifurije kuroranirwa. Ubwa kabiri tubashikirije umutahe w'ibikoresho bigizwe n'amamashini n'ivyuma vya nkenerwa mu gihingura neza ibivuye mu nshato. Ubwa gatatu tubashikirije ikibanza mukoreramwo hano muri Centre Professionnel Artisanal de Kamenge. Murumva neza ko umutahe w'ibanze ukwiye kugira ngo muhingure mongere mushore
hano mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse muzonashore mu makungu. Kubw'ivyo rero namwe bene amashirahamwe muzokorera ngaha musabwe kubungabunga neza inyubako mukoreramwo z'ikigo ca Centre Professionnel Artisanal do Kamenge kugira umubano mwiza hano mu kigo eka ndetse na hano mu kibano, kubahiriza ibikorwa birangurirwa ngaha bizwi n'amategeko, kugurura vuba bwango mu gisagara ca Bujumbura ikibanza c'idandarizo ry'ivyahinguwe ngaha muri kino kigo, gutunganya neza ivy'intwari ibereye hamwe n'ubutunzi buzova mu mwimbo wa kino kigo, gushigikira iyindi migambi y'urwaruka ikora ibivuye mu nshato, mbere muteko munababere akarorero. Amashirahamwe n'amakoperative azokorera ngaha mumenye ko mwagiriwe amahirwe ataronse ayandi makoperative. Mu gihe mutotunganya neza umutahe muhawe, nta kibuza ko leta mvyeyi kandi nkozi izoheza igafata ingingo zibereye kugira ngo ibi bikoresho bibere ngirakamaro abarundi bose. Tubifurije rero kuroranirwa, mukore neza ku neza y'abenegihugu, maze mwirinde ico cose canke uwo wese yoza basubiza inyuma mu iterambere. Banyakubahwa mwese, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, nagira mfate kano kanya shimire cane abarongozi bo mu kigo Centre Professionnel Artisanal do Kamenge bo bakiriye umugambi kuva ugitangura wo guhingura inshato muri kino kigo c'imyuga. Ndashimiye kandi abajejwe intwaro duhereye kuri nyakubahwa mukuru w'igisagara ca Bujumbura adahengeshanya gushigikira imigambi y'urwaruka. Shimire kandi n'abakozi bo mu bushikiranganji bakurikirana ku munsi igisata c'amahinguriro kubona bashitse kuri iyi ntambwe ikomeye yo kugurura uruganda rwigisha kandi rugahingura ibivuye mu nshato. Ndashimiye rero nabo bose bamaze gutanguza imigambi nk'iyi, ndabasaba kuja hamwe kugira ngo duhingure byinshi vyiza kandi bishobora guhayanishwa mu masoko yaho iwacu, mbere no ku masoko mpuzamakungu. Eka mbere n'amashirahamwe asanzwe adufasha mu iterambere ry'igihugu, tukaba tuyasaba gushigikira kino kigo na cane cane mu kukironsa inyubako zikwiye n'ibikoresho bindi kugira ngo twagure kino kigo, twongere duhingure ibivuye mu nshato byinshi kandi byiza cyane. Nuko rero ndabashimiye abitavye ubutumire bwacu, nkaba ndangije menyesha ko ibigo by'ikigo shure kandi gihingura ivyavuye mu nshato cuguruwe icese ngaha muri Centre Professionnel Artisanal do Kamenge. Niharambe Uburundi n'abarundi, niharambe iterambere rirama kuri twese. Radio Television RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.